Buri musore wese iyo abonye arangije kwiga akabona ararangije secondaire canke akabona arangije universite, uwo musore aba agiye guhura n'ingamba, uwo musore aba agiye guhura n'ibibazo, uwo musore aba agiye guhura n'ibibazo vy'isi, uwo musore aba agiye guhura n'ibibazo vy'amafaranga. Muri iki kiganiro nkaba naguteguriye ibintu buri musore wese bagitangira iterambere, ibintu vyose yoshobora gukora ngo kugira abone iterambere ryiwe ribandanye riguma ritera ku muvuduko wo hejuru. Je mumva ndabashikiriza kino kiganiro nitwa Ntirampeba Pascal, ibiganiro vy'amafaranga, tukaba dutanga ibiganiro vy'amafaranga ngaha kw'icano yacu, tukaba twongera tukavuga ku bintu vyerekeranye n'inkunga. Ico nogusaba nimba utarakora sabone nuko wokora sabone kugira ngo imisi yose twaprodinze video uzoronka notification. Hama ikintu ca mbere umusore ashobora gukora mu gihe iterambere ryiwe ariho rigitangira, nuko ashobora kwirinda amadeni, kuko ideni ni ribi. Ideni ni ribi mu gihe utazi kurikoresha, ariko abakire bobo nibo bashobora kumenya ukuntu bashobora gukoresha ideni, kuko ideni ni nk'inkota ifise ubwugi bubiri bucaye. Rero mu kurikoresha biba bisaba yuko wigengesera ukaraba ngo bwa bugi butafata ahantu hamwe ngo usange bwahamiriye nabi, ahubwo ukiga kurikoresha, kuko abakire bobo barazi gukoresha ideni bakarikoresha mu nyungu zabo, ariko aho umukene wewe atazi gukoresha ideni usanga ariko arikoresha ahubwo ugasanga ariko riramubera imbogamizi. Hari ikiganiro nashoboye kuba naravuze ku bintu vyerekanye n'amadeni, nyamba uwo utakiravye nuko ugenda ukakiraba. Hama ikindi kintu naco umusore yokwirinda mu gihe iterambere ryiwe ritaratera imbere, nuko yokwirinda kumva ko afise ubwami, kuko harya mu gihe wumva yuko ufise ubwami utaramara kuronka abasoda bashobora kurinda ubwami, usanga bwa bwami bwawe busenyutse. Rero ico nokubwira mu gihe umusore wobona utaratera imbere, nuko utokumva yuko umaze gukora ibihagije, ahubwo wokumva yuko uri hasi ugakora ukita gukora cane, kuko kugira ngo uronke amafaranga bisaba gukora bro, bisaba kubira icuya bro, bisaba gukora buri kintu cose. Hama hari ikindi kintu naco numva novuga ku kintu ca gatatu, nobwira nk'abasore abona yokora kugira iterambere ryiwe ribandanye ryiruka ku muvuduko wo hejuru, nuko yoreka kwigereranya n'abandi, kuko kwigereranya n'abandi biravuna, kwigereranya n'abandi ntaco bigushikanako. Wewe ahubwo nuwumve wewe icuri, wumve yuko ari wewe nyene wewe ubwawe, ureke kwigereranya n'abandi, wishakemwo imbaraga wewe nyene, ureke kuraba n'abandi. Mugenzi niwigereranya n'abandi ntaco bizogushikanako, ahubwo bizonakubabaza, bizonakuvuna, uzosanga urugendo wari ufise uriko uragenda, uzosanga kugira ushikeko uzosanga ari ruzokugora. Rero nuko woreka kwigereranya n'abandi, wewe ukamenya wewe icuri. Ikindi kintu naco kigira kane naguteguriye, ni ikintu kijanye no kwirinda uburozi bw'abantu mugendana, kuko harya mu bisanzwe umwe niwe yavuze ngo mbwira abantu batanu mugendana ngo nkubwire uwo uriwe. Wewe mu bisanzwe mu iterambere ryawe bisaba yuko banza ukaraba abantu muri kumwe, bisaba yuko banza ukaraba abantu mufatanije urugendo, ukaraba yuko atari ba bantu batuma iterambere ryawe risubira inyuma, ukaraba yuko ari ba bantu hari ico bakuzanira mu buzima, apana ba bantu b'ingwiza murongo. Ukiga ku bagenzi bawe, kuko abagenzi bawe nabo nyene baratuma iterambere ryawe ritera risubira inyuma mu gihe utabanje kwiga abagenzi. Banza urabe abagenzi mugendana, urabe ico bakumara, urabe ico bakwinjiriza, kuko akarorero nk'ubu niwaba ugendana n'abasore batanu nabo batandatu, ukazosanga abasore n'abantu banywa amatabi, banywa inzoga, we nawe wa gatandatu uzosanga ivyo bintu wabikoze, nubwo uzoba utabikora uzosanga babikwandukije. Rero nuko mw'iterambere ryawe woraba abantu mushobora kugendana. Hama ikintu ca gatanu naco noshobora kubwira kira musore wese yumva ashaka yuko iterambere ryiwe yuko ryokuruka rija ku muvuduko, nuko yokwirinda kumva ko afise igihe. Wewe ukumva yuko atagihe ufise, ahubwo ukumva yuko ariho ugiye gutangura, ahubwo ukumva yuko utari burindire ejo, kuko burya buri munota buri saha yivuyeko ntishobora kugarukako. Wewe nyamba
ubuzima bwawe nyamba Imana yavuze tuzomara imyaka 80, menya yuko havuye ku mwaka, menya yuko umwaka umwe uvuyeko. Rero gutangira gukora, tangira none ubu, tangira ukore ibyo ubona ushoboye, tangira ukore investissement, tangira wige ishuri ry'isi, tangira urondere, tangira guys. Gukora kugira umukire n'ibintu bitoroshe, n'ibintu bisaba kubira ivyuya, ugakora n'ingufu zawe nyene ukumva yuko nyene ubabaye. Biravuna ariko mugabo bisaba gukora, kuko nta yindi ntambwe umuntu ashobora gushika ku bukire bidasabye ngo ukore ngo upfunike. Hama ikindi kintu naco nogira ko ngira inama ku basore ariho bagitangira ubuzima, nuko bokwita ku buzima bwabo. Rero guys, mbe urazi ukuntu kuba ufise amahera wararondeye ariko hagera mu busaza usanga ya mahera warondeye yawuciye uyamara ari kuyivuzamo. Rero ico nokubwira nuko wokwita ku buzima bwawe, ukita ku buzima bwawe, ugakora siporo, ugafungura neza ibintu byubaka umubiri. Nivyo vyiza, kuko biravuna kubona wararondeye amafaranga ariko hagera mu busaza ugasanga usaje wivura kuri ya mafaranga, ugasanga nta nica kumariye. Hama guys, ikiganiro canje nabateguriye numva umenga cogarukira ngaho. Rero ico no gusaba, namba uri mushasha kuba umuyoboro, nuko ukora sabone kugira ngo imisi yose twaploadinze video uzobe uwa mbere mu kuronka notification, kuko iri shure twarisize ngaho kugira ngo buri muntu wese azomenye ibintu vyerekeranye n'amafaranga, amenye imyitwarire yo kwitwara, kuko iri shure twarizanye kugira ngo rihindure imyumvire y'abantu. Aho iri shure tutibagiye yuko dusanzwe twacisha ibiganiro vyerekeranye n'amafaranga hamwe n'inkundo. Ico no gusaba rero nuko ukora sabone, ufise umugenzi ugashobora kumuhereza nk'ivideo, kuko ibi bintu bifasha abantu benshi. Ciao.